umuntu w'umurundi ntiyasinzikarijwe ubuzima gusa ariko n'ibyo atunze benshi barasahuwe. Uyu munsi bigende gute kugira ngo wa muntu turiko turarondera gushikana kugira ngo umuntu yuzuye asubize nawe byiwe abisubiremo. Ba bantu bicaye mu bintu by'abandi bigende gute kugira ngo babisubize. Muca kumva namwe ngaho yuko ivuga gutuma mugiye kuzogira ni no guhamagarira abo bantu bazi bicaye mu bintu bitari iby'iwabo kurondera nyine babisubize, bagashikira bariya banyazwe kugira ngo bayage bumve ko bashobora gushaka ku masezerano yo kumvikana. Hama tujye mushize ku masezerano yo kumvikana ari abanyaganye basohotse kumvikana, twebwe nk'umuntu turaheza tukaheza mwumvikanye ko tukajya tuyifasha tukabashira ku gikumu, hanyuma ayo masezerano tukajya tuyakuramo ingingo yinjira ikaciza nk'ingingo ntabanduka iba irangije ayo matati hatewe ko igikumu ca severe. Tukifuza rero ko aho muherereye izo ngingo zo kumvikana abantu bashira hamwe bakashikiriza izo basabye zoba nyinshi, ntagire kandi murindura abantu ntajya uza gutinya ngo yemwe ngo bagayitse ngo bagotse ngo ari hamwe bosanga jeje takora no mukigo n'ishengero by'abantu uyu munsi bomenya ngo no bapfuye kandi ureka kubisubiza uno munsi ariko urubanza rwa nyuma ntitoroka imbere sibyo none rero urubanza rwa nyuma ruturindiriye twese. Uyu munsi bashaka kwiyeza mu maso y'abantu ntibara urubanza rwa nyuma uzogokoka abantu batangiye gutunganya ibyo umutima n'ibyo ku mubiri. Muri iryo vugabutumwa kandi mugiye kubandanirizaho tukabahamagara mwebwe nk'abanyeshengero by'ukuri mujeje kuzuriza abandi. Inyifato rero itegeza kugaragara mu rushengero ntize gusohokana mugende mugende hariya hanze ko ntaba duhurira hariya hanze n'abatubaha Imana. Birababaje kubona uhuriye abatubaha Imana n'abubaha Imana bahurira hamwe bariko baraburana kandi by'ukuri ububaha Imana afite icyo yarabishije wabo amatati hagati mu rushengero ajanye n'ibyo byasahuwe murabe ko yoherera mu rushengero. Mufise ubutumwa budasanzwe, mufise ijambo rishika kure abantu bigisha, mubabwire ivy'umwemu ariko mubabwire ivy'ukuri byo mu kibano ko igihugu gikeneye abantu bakijijwe ariko kandi bakize ibikomere, abantu baterera mu iterambere ry'igihugu. Iterambere rishoboka abantu batarasubiza hamwe mu rushize kurwanya amacakubiri aho baturuka hose kugira ngo mushishikarize kandi abantu kubwira ukuri abana babo ku byabaye mu gihugu, abanyaza abandi basubize, abinagije abandi babisubize. Kandi mu gisirikare babikora ko twifuza ko ikintu bya Pentecote yoza imbere mu kuvuga ukuri ku byo babonye, mu gusura ku byanyazwe cyangwa ibyagiriwe n'abandi. Abandi muzabona ukuntu bavuga ubutumwa, abandi muzaba mubaye inkingi ishigikira ukuri.